tubyine ibisa n'ibikomeye nabyo bigira amatwi kandi birakumvira ibendera ryacu igihe cyose yatukwambaje uradutabara ibisa n'ibikomeye mu maso yanjye nabyo bigira amatwi kandi birakumvira Gano uranyiganza na makari Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Gumana ivyo bizogutunga, gumana ivyo bizokubeshaho. Wava wibaza ngo nibiki ibi bizogutunga plutôt gusenga Imana n'umutahe ukomeye. Gumana ivyo nyene vraiment rega kwiruka hariya hirya no hino bicanganya no kugira vya bindi. Gumana ivyo nyene bizogutunga bizokubeshaho. Birumvikana dutanguranye kino kiganiro nono muririmbyi ava hariya mu ntara nziza ya Makamba muri komine nziza ya Nyanzarake hariya ku Muyange, bamwita Maombi David, avuga ati gumana ivyo bizogutunga kandi bizokubesha. Wewe azakari biki yabivuze ko ari ugusenga Imana no kuyubaha no kuyikunda no kuyikorera, uwo n'umutaho ukomeye udahomba. Kano karimbo rero muhandanye mu kumviriza. Ariko kandi kurundi ruhande muri kino kiganiro sinza kuba ndije nyine nabazaniye za nkumi izo zitatu. Muti rero haji nkumi ni kinyene umwe yabuye ngo mwigeme ngo aca yigemura. Cigituma tuba kari inkumi ubundi ati abakobwa wapi ubuvuzi bikoko, none rero nabazaniye inkumi izo. Murezo nkumi zizatureke mane ndabereke imwe muri izo mukobwa mbona go matera tagata nyambara amafaranga nyambara iki, bamwita Bera. Karibu. Ramutse bari kwaradukurikirana kandi nabibutsa akazina kawe usanga waragahinduye wa munsi avuze ngibana ngo izira je ndi mukurindira ngo ukanira ngo nzobivuga hano nyene usanga ryahindutse. Tukuramutse kandi tuguhe nikaze. Murakoze cyane. Akazina ninde? Ineza Bella Gloria ni karahinduka. Oya bavuze ngo nikahinduka uzobitumenyesha. Uzobibamenyesha. Cyane ngo bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry na cyane cyane nibo bazoba bamere kubimenya, babande baguma bagira kwa kaboro. Tuguhe kaze muri kino kiganiro kandi. Murakoze cyane. Asante sana. We cugumangaho rero ariko banze ubwire abo bari kwadukurikirana nawe bo bategura iki nka Bella Gogo Gloria. Akarenyuma karahinda nejyo gusaza mbo numva no babwira muri umwanya mugumane natwe akarenyuma karahinda. Haji imodoka iri kiragenda ihinda inyuma canke ihinda imbere bwo yatumye ka kari inyuma ariko gahinda canke ahinda kari inyuma kuko urazi ko nijya myotsi iva inyuma. Nuko gakari inyuma karahinda ariko jewe bino bintu ndiko ndabikurikirana numbe nzobaza n'abakurambira abantu badutanguriye gukura no kuvuka kira tumye ko ahinda inyuma cege ko ahinda imbere. Birumvikana kurundi ruhande nza kuba ndi kumwe n'umwigeme mbona nawe nyina atera ebana tagata yitwa Parfaite. Muramuzi n'azanye tarume ivuga yuko ngo ebana ngo inkumi ngo bakongwa bigeme arabibonye mu kiganiro giheruka ngo basha bigemura. Acavuga ati je vraiment ndi inkumi wa nkumi turakuramukije. Bikira Maria mawe nyina wacambye hajya ngo inkumi ngo ni bikoko. Wabivuze nawe mu kanya turaza kumwakira tubwire ico abikuye ko amazina yarahindutse. Oya ni aya ndi nyene. Ninde? Indutira byose Parfaite. Ririme ndirimbo ngo yandutiye byose abisi bose batwumvira tumvira ndi muzina ryawe.
yandutiye byose abisi bose bakunda. Ivyo bavyita gutera wongera wiyitabira. Twebwe ntitwitabira, twe turi muri gumana ivyo bizogutunga. Eka tukuramutse Parfait tuguhe n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane. Nawe agira ko rero ubwire abari baradukurikirana ivyo wabateguriye. Abariko baradukurikirana. Apa nibyo nabategura ibyo twabateguriye. Tukuri benshi. Ego. Okay. Basigara kudukurikirana. Ego kuri channel yacu. Okay. Baze guca bagirana ka kaboro reka ndabikuvugira sivyo? Kuko nibakibagira. Okay. Erokumu. Bagakubita bagavyonda sabusikarasi. Subscribe. Ubushize byarakonaniye none mose vraiment. Sabone. Ico ni Gifaransa ndagakunda kari mu Congereza. Kari mu Congereza. Subscribe. Ivyo binavuze nivyo? Bera nangosowe. Baraza kutwandikira batubwiye. Oya beraraze kubivuga reka ntumucokoza. Uyu ni Mwongereza kazi. Nuko birumvikana kurundi rande ko ntaza kuba ndije nyene kandi tutaza kuba turi kumwe n'aba babiri gusa. Ari yindi nkumi rero yazanye terume bita akaboro. Iyo nkumi bantu b'Imana n'umuza bwa DJ vraiment biza kuba vyoroshe. Maîtresse Kaboro tuguhe ikaze ushike hano. Maîtresse Kaboro turakura mu kici. Nanje ndabaramukije cyane. Nawe nizire ko izina ritarahinduka. Izina ntirirahinduka ni Genevieve niyo kwizera Maîtresse Kaboro. Kaboro karanditse amateka ndakora yibana mwisi tusanga ubwana ngo akaboro n'ubudandaza ivyema ngo kakaboro uce mwisi tugahura umuntu yibana yikoreye amabasa nyene adandaza n'amasahani bije bikoresho byo bibona ariko bagana avuga ati bana twatuboro turimwo twatuboro nkavuga ni Genevieve mana imitima y'abantu yarayigaruriye mu kuvuga utuboro tugwaye ikaze muri kino kiganiro Genevieve. Murakoze cyane. Wifadikarije na bano bavukanye babiri canke batatu kuko tuca tubabane nivyo ni ikihe kintu wovuga uti je no munsi ndabizigiye nabateguriye special uno munsi. Ico no babwira nuko babandanye badutega amatwi. Kirazira kwarura ibitarashe. Ntibacabure. Ntibasomore. Barindire gato. Bagiye nkubarujo. Aya nkubarujo ngo ni akantu wateka. Mama yatetse uduharaguti vraiment jive biharagijewe kabisa wapi. Ugaca wirogereza ugafata akantu kakashira pembeni ugateka mutudagara twa desa. Bayita nkubarujo. Nuko namwe muze kubana natwe muri kino kiganiro muri no show igira 10 tuza kwashikiriza indirimbo zigiye zitandukanye z'abarundi bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abarundi bari hakujya kino gihugu bari mu makungu rero kandi tugasimbira no mu bihugu bibanyi tukabashikiriza ibikorwa bariko barakora ariko umwe yavuze ati bana mu guhanura abandi twihere kuyanure tugumana ubuntu. Iyo ni indirimbo y'ikirundi bano ntibagiza nta niyo bazi usanga baza kumira ngo ntiryamere tuyumvise ariko imbere ko tubashikiriza indirimbo z'abandi baririmbyi reka muhinga bw'izina dutangurane niyo ndirimbo dusoze niyo ndirimbo ya Maombi David ngo gumana ivyo bizogutunga tuje twinjira neza muri kino kiganiro nino ndirimbo yuno muririmbyi kazi w'umurundi ajya yitwa nde mukanya turaje tubabwira uko yitwa yaririmbye kumviriza. Uno muririmbyi bamwita Maîtresse Kaboro bakamwita Genevieve niyo kwizera. Ndababwiye ko ino ndirimbo yubatse amateka dore bakorana ikiganiro ubona ko carabwe n'abantu benshi cyane bavuga ati vraiment uyu mudada courage muri no show rero niyo ndirimbo duherewe kugira ngo namwe muyitambe apana gizoguma yitamba wenyene wapi. Genevieve sabwe indirimbo ni gwawe ngaho rero turongore natwe tuyivyine turongore wa mukobwa. Mvuze ngo ririmba hano hano natuze kutubwira aho twitabira.
twereka ukuntu bayitambara rero ntitwitambura uvange twagiye oya ni rimwe parufeti raba none naratwigisha maîtresse twagiye naho waba ufise amafaranga nabishoboye amamodoka ukuzuza isi kabi yawe bakayikugabira ntiwibuke ku munsi umwe uzobisigaho wino turondera ibidahera byo mu bwami bw'ijuru kweri naho waba ufise amafaranga amamodoka ukuzuza isi kabi yawe bakayikugabira akareba bagatamba buke buke uzobisigaho wino turondera ibidahera byo mu bwami bw'ijuru pole yo twagiye ushaka kubika ubutunzi wino kwa yesu aho butaringaniye nzi tange ngo bwibwe n'abasuma ushaka kubika ubutunzi wino kwa yesu aho butaringaniye nzi tange ngo bwibwe n'abasuma ushaka kubika ubutunzi ino kwa Yesu wino kwa yesu aho butaringaniye nzi tange ngo bwibwe n'abasuma ushaka kubika ubutunzi wino kwa yesu aho butaribganiye nzi tange ngo bwibwe n'abasuma bika ubutunzi bwawe aho butaribganiye nzi nawe uzova hano ku isi uzobusangayo twese tubika ubutunzi bwawe aho butaribganiye nzi nawe uzova hano ku isi uzobusangayo. indirimbo nziza cyane yitwa ibanga yaririmbwe n'uno muririmbyikazi turi kumwe wanashima dukorana hano muri Trace Soap Ministry TV muramaze iminsi mubona ikiganiro twakoranye n'abavuga ati vraiment je narabibonye katakintu na kimwe cagize ubanga kitazobora kuja habona wenda rwanda gato ati bana je narabonye ivy'isi birahera je mpamagara abantu kuza tukarondera ibidahera turagukeje ku ndirimbo nziza ashaje Nevyeve waririmbye murakoze cyane ariko icubahiro n'icimana Chibero n'Imana dis yo muri kino gihe ukuntu twebwe tumera iyo Imana yadusizemo ikintu dukunda twebwe kwishira hejuru aho kuvuga izina ry'Imana akaba ari byo rija hejuru yo ya kira kacabo bw'abantu baca binantaza mama yambwira ngo no kwinantaza kwinantaza no gufata ukasungarara nyene bantu kishira heje kira kacabo bw'abantu rero bishira heje icyo nababwira nuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uwishize hejuru Yego. azoshigwa hasi cyane ariko uwishize hasi nawe azoshigwa hejuru Azoshigwa hejuru. byiza boreka kwishira hejuru bakemera ubugombe bw'Imana bugakora bukaba ari bwo buja hejuru hama igihe nacyo cy'Imana ishatse kubaduza akaba ari ibaduza ikabashira hejuru cyane Ego. okay kurundi ruhande bera indirimbo warayumvise inshuro zitari nke ariko ntiwaruzi ko ari ya Maîtresse Kaborosha waruzi ngo ni bya Kaboro gusa ariko kandi urumva yuko atwika wakiriye gute no ndirimbo nayakiriye neza kuko nyene Imana yatanze isabaki yego ego yo ndirimbo ariko iraryoshe tisi nibimena nama mvuga uti nukuri mu Burundi dusigaye dufise ingabire Cane. rero abantu basupportingana vraiment turabe tuze turafashanya dufatane mu mugongo dukundane umuntu wamubonye mu ingabire umukuze ko sinumva ingene nobivuga yo warengewe muga nyene ni byiza yuko dushigikirana kugira n'uryanya kiri hasi ashobore kuzamuka agere mu rundi rugezo yego urakoze cyane parfaite indirimbo ya Genevieve Maîtresse Kaboro yakiriye gute nawe yakiriye neza kanatsindirimo amajambo meza akomeye yubaka twironderera ibidahera cyane
abware batipe baze gutukana bango yanango kugomba ngo guhibishira ngo canke ngo bidashira urumva wewe bibiri ibintu bidashira canke bigo budashira aracha bavuga ngo bishira ebana ivyo nyene babuze bya bindi abantu mwaragiye amashamazi baja babaye watsitaye aheze iminsi mike uzobona mu ruguma hazi ivyo bintu bavyita ivyo nyene navyo novuga ariko baya barano bagomba gutukana gusa bavugana nabi yo ndabibukije kuragira nuko Genevieve inyuma y'isi ndirimbo nyinshi nta kintu gishasha uri kuradutegurira nawe vuba cyane ndabaha indirimbo ndabizi ko bazoryoherwa azoba ari audio canke azoba ari video azoba ari video ewe hari abantu mu buhinga bw'ivyuma bariko barabitegura ego abantu bagokora indirimbo bazikora neza Imana irabashoboza nyene kuba wabamenye uzokora wewe ash arazoba ntiwawe undafotora bimwe bimyutu mubagira imyafoto y'imyuture ngogira ifoto y'umumyuture nuko rero dusozera neza ino ndirimbo ya Genevieve twinjira neza kuri ino ndirimbo y'uno muririmbyi kandi umurundi ariko kuri no saa tuvugana akaba atari muri kino gihugu ariko kandi umviriza yavuze ati ebana bisa nibikomeye nibwo byonyagara gute kuko navyo bifite amatwi navyo bikaca bikumvira mu Fortra bigira Imana ikatumwakire muri no ndirimbo nziza abirakumvira ibisa nibikomeye navyo bigira amatwi kandi birakumvira twatanguye no turimbo tugenda pole pole muravyumva nyene tuba tugomba gutangara tukitegura cyangwa ugomba kwiruka neza abanza kitaza tuno turimbo tw'abarundi tubateguriye kugira ngo tutubashikirize no ndirimbo ni ya Fortra bigira Imana Bera mbwire yindi ndirimbo uzi ya Fortra ivuga ngo iki yo ko zinyitse ni nyinshi cyane uko ziceze uruvange yo tsanimwe ntato pangurutsa nimwe nkaba ndazivuga zose tangura ya mbere uratsibagiye ndazibagiye gusa ni nyinshi genda rero bazuriya inyuma ya kamera aratitse arakubwira uragaruka wayimenye turagiye kwa Parfait ko gitima gice kiduda imeze neza uzi rero indirimbo yindi iyihe ya Fortra bigira Imana ni nyinshi gusa indyohera niyo nta musozi uba munini imbere uvuze umwe yavuze myinshi nta misozi n'amajwi turayapfanze mwana uzi imwe yonyene birakumvira niyo nkunda siyo nzi yonyene niyo nkunda cyane ariko n'izindi urazikunda iyi nayo tushirako cane Genevieve Maîtresse Kaboro nawe izana indi ndirimbo ya Fortra bigira Imana ukunda canke wobuzi naje nkunda yonyene man ndi umufana wayo mu bisanzwe nyene twese muri nyinshi afise urabizi iyo umuntu yakoze ibintu byinshi haragira ikintu kimwe umuntu akunda kuko urabizi abantu ntidukunda ibintu bimwe sha kuri no nshuro dukunze bimwe oya niko nanje nakunze we ni watubwiye ico ukunda ikaje mvuga mu nyuma niko iri kimuce mukunda iyo nanje nkunda mbibwiye usanga tukurusha oya je yibera mu nzi wanje umuhire wanje usanga ari ariko arapfuguka ati nta misozi ba minini imbere yawe nije canke yawe
imbere y'Imana nta misozi iba minini birumvikana, nta geragezwa riba rinini, nta n'ibintu vyo gutera ubwoba kandi wifitiye Kristo, kuko ivyo vyose biguteye ubwoba navyo biviza amatwi. Ewe Imana ivuze he navyo birayumvira. Nuko ibisa nibikomeye mu maso yawe uri kuradukurikirana biviza amatwi. Imana ivuze birayumvira, ivuze ati homoka senyuka wagisozi we ngaho ca hariya, ico gisozi kiba givise amatwi rero kiraza kumvira uhoraho. Bera, iyo havuzwe umusozi uri imbere y'umuntu, Bera yumva iki, atahura iki? Umusozi uri imbere y'umuntu si imisozi nyene tuzi, kuko nk'abantu tuva mu gisagara urazi yuko ata misozi hari. Ni bahita ngo ni mu kiyaya c'Imbo. Ego aha canke ca kumoso. Kubana rero baba ruguru nk'ubu bumvise ngo umusozi ngo uri imbere, urumva hari abantu bibera hejuru ku musozi acibaza yuko ari ujya musozi nyene, mugabo siwo. Umusozi uri imbere yacu kuri twebwe tumaze kumenya Imana, abari bijya bigeragezo, bijya bisitaza, bijya bintu byose bitameze neza, ubona nyene yuko bihungabanije umutekano wawe, nico bita umusozi. Ego mu kugushigikira dutere haleluya 1 2 3. Kristo nacho nokongera ko kwereka tugende kwa Parfait yahavuzwe umusozi ko mbiri kose ngira burakuriye ruguru raja kuvoma, ubona ujya musozi waduga uvuye kuvoma nivyo sinakuriye ruguru kubakuriye ruguru rero uyu musozi uvuzwe n'ujya baduga bavuye kuvoma. Oya uko no bitahura umusozi wa kino gihe, uko no nabyita kuri twebwe bakijwa dukijijwe. Umusozi nibijya bigeragezo by'ibibazo umuntu acamwo, urashobora kumubera umusozi muremure cyane ari byo bibazo. Umuntu ariko aradoga uwo musozi muri kino gihe canke muri kano kanya n'akaye kajambo bamubwira no mubwira ndamuremesha ati umusozi ni wakanya gato, kuko urashobora guhura n'ibigeragezo bikaguca intege, ukumva kumenga none umusozi ndawutugaje nyene, ibyo bibazo bikakuremera bikakunaniza. Muga mu ijuru hari Imana ishobora guhindira uwo musozi mu giyaga ugatembagara. Asante sana kushikira iryo jambo dutere indi haleluya 1 2 3. Ebani yo murayisondetse, sinzi ko n'abamarayika bayemeye. Igitabuzo coco ni Kristo kabisa, murayisondetse, Imana ibababarire. Ariko tugende kurundi ruhande Metrese Kaboro, iyo havuzwe ino misozi wumva umusozi uhe? Kilimanjaro canke iyo havuzwe imisozi ntahura ibintu byinshi. Nkuko Bera yakivuze kumva umusozi, akenshi bataratahura iryo banga ry'umusozi, hari igihe twibaza yuko ari rya misozi twaduga ruguru, nk'abari mu Ruyigi baca bumva umusozi urahabita Mpungwe. Niwo musozi basha uduga uri kuraraba ariko umusozi nk'abamenye Imana tuba dufise, no kuba ushaka urugo utararuronka nago nyene n'umusozi, no kuba uri kusengera umufiyasi utaramuronka nawe nyene n'umusozi, no kuba ufise uri kurasengera umutaye w'ikintu kanaka ukeneye gukora ukaba utarawuronka, n'umusozi utegerezwa kuduga mu gusenga, mu gukorera Imana, mu gufata amafungo ukavuga ati je kweri ndaduza amafungo kubw'uyu musozi kanaka, kubw'uyu mutwaro mfise. Rero uwo musozi uburi imbere yiwe abakwiye gutahura nibyo biha barimwe, no kurara inzara n'umusozi, kugira ubukene mu mufuko n'umusozi, basanga mufuko shawure ugasanga umuntu arejejwe ku mutima no mu mufuko ariko ntabwo biba ari ibihe byiwe, abakwiye kubitahura. Kubera iki? nibihe umuntu acamwo kugira ngo Imana ibanze imunyuze muri ibyo bihe, niyamara gushika mu by'Imana yamuvuzemo nawe amenya ati hariho ibihe naciyemwo. Umuntu niyaza kumuganyira yaraye inzara azomenye yuko inzara ibabaza. Niyaza kumuganyira ati sengera kwera indongo umufiyase, nawe kubera azi yuko kugira ngo amuronke byamuruhishije azokwikorera uwo mutwaro kugira ngo ashobore kumusengera. Ego iyo nsiguro ntacyo noyirenza ko kiretse kuvuga nti iri ni ijambo ry'Imana, twese tuti dushimire Imana. Ariko kandi je nevyebe ku rundi ruhande hariho uravuze mu misozi, uravuze umusozi ukubukane mu fiyanse ko butaramuronka,
keneye urugo ukaba utararuronka ariko no munsi ari ufise umufiyansa agasanga uwo mufiyansa ahubwo nawe yamubereye umusozi abari mu rugo nawe ugasanga urwo rugo nawe rwamubereye umusozi abo nabo gashaka bavuga ati hari ibyo muririra none reka aravuga tusobanura canke yagura cyane rino jambo bita imisozi hariboneka nk'imisozi imbere yawe canke imbere yanje ariko ikinezero umuntu muririmbyi Frotra abigira Imana yavuze neza ngo ivyo rero bisa n'imisozi kandi bikaboneka nk'ibikomeye imbere yawe nubwo ubona umenga nta matwi ubona byo birayafise kandi Imana ivuze birayumvira dusozere kano karirimbo tukaririmba twese ngo twese birakumvira Mana birakumvira birakumvira Mana birakumvira birakumvira Mana birakumvira nuko tuva mu Burundi twerekeza mu gihugu kibanye cy'u Rwanda aho tugiye guteramana n'ikwaya bayita Nation Choir atubwira ngo akira twakira iki Imana yakira amashimwe yacu muri kano kanya turatabe kugenda tuzamuka pole pole tugenda turatamba yemwe batambisha umutwe mugatambisha umutwe batambisha amaboko mugatambisha amaboko iwe n'abatambisha ukuguru namwe yo tukudidanse dutambira Imana amasaha nayo manyano twagiye Tupsine. bavuga ati mwami wanje urahebuje ni Nation Choir kuvare mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali muri ADPR ewe akubwiza ukuri hari abaririmbyi Imana yagabiye nibo turiko turakorana muri kano kanyumvirizi no ndirimbo ariko kino kubera ari Kinyarwanda kimeze nk'ikirundi beraje Kinyarwanda rakizi wewe ndagerageza vuga vuga dorereba yacibana none se turebe ibiki dore reba none se urabona buriya nge sinduwa hano hafi uzi ko kise mwana ariko uzi ko urimo kutubesha uri umunyarwanda ra nge nyine nabyisanzemo
ariko buriya twabirebaga neza twajyaga dusanga umubyeyi wawe nawe ari umunyarwanda. ntacyo mbiziho koko. ariko umaze kumuganiriza wenda? yego turamaze kuyaga rimwe na rimwe, hari ubwo tuhora tuvugana. umukubwira ati njyewe mama ni umurundi, papa ni umunyarwanda. ntacyo mbiziho. ariko uno munsi ugenda ubabaze. iryo ni ibanga ryacu nk'umuryango. unteye amatsiko rwose kubera rwose uri umunyarwandakazi. oya ntabyo mvuze, utamvugira ibyo ntavuze. ntabyo mvuze pe. ariko ibyo uvuze wabivuze. oyara ntambeshera. ariko nanjye ndagiye gukora ubushakashatsi, utanyemeza ibyo ntavuze. nzajya mbikoreraho rwose. nisanga uri umunyarwandakazi ndazavuga nti ariko naryo ni shema. twebwe abanyarwanda, ubu turi mu Burundi, ntegerezwa kuba umurundi. none se turi muri East Africa Community? yego nyine turi muri East Africa Community, mugabo turi mu Burundi. abanyarwanda turabakunda cyane bana. tugaragaza rero gufabrika ururimi rw'ikinyarwanda kugira ngo tubereke yuko namwe abanyarwanda tubakurikirana kandi tubakunda. muri ADPR tubaramutsa abarinzi bo mu Rwanda nka Bateogene n'abandi benshi muzi yuko ariko murabikora neza. Imana bahumugisha kandi bahezagire cyane. ibana n'umukobwa ati je prema ngoma ngerageze ikinyarwanda ndagifundikanye amakosa yavuzemo muyamubabarire nta nico yimenyera. ariko nagerageje. ati none uhura n'umunyarwandakazi cyangwa umunyarwanda azango yo guha amanota ngahe? niyo kurenza rimwe. turamukeneye muri commentaire umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi agira ico abivuzeko. hajya yazangaza guha amanota ngahe? ndabiraba waye mesi nabiri. nuko rero turacyari kwenda kwaya All Nation kwaya kuva mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ku rundi ruhande Parfait nawe mbona avuga ati je ikinyarwanda nogerageza ngeturaye. nogerageza rwose. ariko urimo kuvuga ikinyarwanda wenda uzi urimo ntera amakengara? ndiko nkutera amakenga y'ikisi. abanza gukirona Metrese Kabora ati je vraiment nivire hariya hafi Tanzania igiswahili cyonse ariko ikinyarwanda ariko inge twumve. uraho? ndaha rwose. ariko duhuye urimo kugendara, urimo ugana he? ngiye guhaha aho hinaho. ahangaha duhuriye none haritwa murahitaga gute? ni muri studio. ariko prema nk'abo baye umunyarwanda akazi ukavuga nk'uko ibana twaje tuvuga duti yosubira ku ishuri. unkosore rwose njye ntabwo nzi ikinyarwanda. rero rwose waba urimo kuvuga ikinyarwanda umuntu yakubaje aha ngo turimo guhurira barahitaga gute, uravuga ni mu muhanda. nta muntu ujya uhurira n'undi muri studio uwahenda baba bagiye gutegura ibiganiro cyangwa se kuririmba. bajya bihangano byose umara kuba wumva bica. none se hapa ntabwo turi gutegura. hapa none n'ikinyarwanda. none se hakuno. ahangaha koko murakigunguriye ko ebwe muri abafana ba Rocky. nuko rero dusozera nino ndirimbo ya All Nation kwaya ubona yuko baririmbyi abarundi kazi n'abavuga ati verema tuyipime twumve ikinyarwanda tukimenya, kuko nabo bashobora kujabuka bakaza kubaramutsa. je muri comment rero abanyarwanda mwadukurikiranye n'abanyarwandakazi mudukosore. ariko nyene munatubabarire usanga twakivuze nabi. ariko baraza guca butwigisha butiba nabone bari kuvuga uku nyuma nyene ibintu bikabandanya bimera neza cane. ni uca wumva subira kwishuri borako banze mu kigo mu kinonosore bazagaruka hano. ariko rero ndiko ndagaragaza gutanga amanota imbere ko tuja ku yindi ndirimbo ikurikira. uyu mwigeme yitwa Bera arashobora kuronka n'imiburi ngiro nk'umunani kwiri. oya muhaye meshi mawil muboneye vraiment nabiri yavuzemwe amahopa. none angana nayo wavuze. ahubwo je nije nkuyemeza. Bera nawe Parfait nawe je ntabwo wambajije chef. aya ndishiko mu byonone cyabwa ni vraiment wewe ni filindi nivuge ningo guheruka ugira mu n'imiburi nk'iminota nk'ibiri ntabwo wambajije pe. ukoze amakosa nkajya mu masegonda mu minota iri ukoze amakosa ngana gute? eka wosanga ndaguha amahigo ya kabiri rero. yego rwose mwari uritwaga ngwiki? jewe nitwaga none bari kubaza wowe se? bari kubaza jewe nitwa Parfait. kandage kwigisha jewe bavuga
jewe bavuga nge nge nitwa Parfait nanjye wewe ucuvuga icyo kurya wewe bara musaza atosozera rero kandi mu gusozera kino kiganiro dusimbira kujya mu gihugu kibaye ca Kongo harana tugino tugira gasebeni dusebeni kigato hanyuma tuhabe turangiza kino kiganiro twagiye akana kanyana wawe urushobora guhagarara ugatamba natwe twatangiye tugenda pole pole turazamuka turashika no mu gihugu cy'u Rwanda ariko mu gusozera kino kigira dusimbya kujya mu gihugu kibanye ca Kongo aho tugomba dutamba gasebe ni bantu b'Imana abafunga imikanda mufunga imikanda je nawe ushize ko mubaze ngo kubera iki wasobetse nasobetse nyine ko ngomba yana gutamba nitangire yitama birumvikana kore ndurahane nkabona na bera nabavuga ati vire muno munsi iki gisebeni ageza konje ka maîtresse kaboro naciteguriye eka nabibonye kitamitanye ndagihitana ariko kino witegera ko kuhitara kwero ko tumva oya ntugihitane twagiye je nevye biteguye nditeguye rwose Parfait, are you ready? Yes, we are ready. Bana. Yes, I'm ready. Yo. Reka ndaguha ko ayo mahego ya kabero yako wikosoye. Kareo tutambe turabe mu gutama naho icuza kutwereka. Twagiye. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Tumeko mutambika isirimba mwese. Twigishe gutamba. Twigishe turako nutamino ndirimbo. Parfait. Prophet. Badomye twagiye. Twagiye abandi mwese muhagarara uko. Ibyagira nivyo tugira twagiye. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Gano ranyiganza na makari. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Yesu anaweza. Baba. Yesu anaweza. Baba. Kusifu kwa miguu na minada. Shukrani Bwana. Kwa kuwa Aho rero muhandekere. Oyo utasobetse aho ntugeza. Genda. Bera. Genda. Macario. Yewe. Ibera umwana agize ati Jeffrey mama
Parfait, gira aho yaje hari wageze ukayungira umwana. Bagiye. Metrese Kaboro. Ibara twemeze muhumirize mwese. Muhumirize. Ibara chere ukuru nakuze. Ubuze ngo mumirize nacangira uku. No mu gusenga ntiduhumirize ubu. Tiya ngoma. Metrese Kaboro. Mwemeje kabisa. Tambe twese muri minota mike. Tuweze kuna bizu nimu isigaranye. Twagiye rero, twagiye. Oya, mu misho kama iwacu muri Kongo tunachezesha makaleo. Inaitwa kukata mauno kwa Kiswahili cha Kongo. Kata wewe. Situkate sasa. Twagiye. Akantu nkumbuye kubona muri ko muragakora akantu ko gusimba. Twagiye dusimba turara. Twayemereye sho yuno munsi igice c'icumi ubona neza naco nyene ko kitubikiki yasho yibana ku rundi ruhande urabona ko Bera avuga ati vireme yari dushe canke ni yasho isanzwe ariko kandi vyose tubikora ku bw'icubahiro ca Kristo kugira ngo twifadikanye n'ababenedati Imana zino ngabire zo kuririmba gutazira Imana
dusoze nino ndirimbo yo no muririmbyi apfa hakurya hajya mu gihugu kibanye ca Kongo nuko birumvikana ariko kandi mbere ko dusozera kino higano duhere kwa Bera show y'uno munsi wayibonye gute eske ivyo ari wemereye abakunzi bacu twibahaye ndibaza babibonye kuko nari nababyutsa kari inyuma karahinda ariko nane nacembaza hahinda imbere canke inyuma babibonye nuko niho hari Michael ajya makarira hinda kwerese ko tubesha irahinda ya nirinzi hino cyo kwa muganga kaba hari jabaye hari amushikiranganje bwo munda oya reka mwakoze kudukurikirana ariko kandi nitwova hano tudashimiye parfait mu gusozera kino higano kandi nawe tugushimire kwa witavye ubutumire bwacu kugira ngo neteretse bakunzi bacu bariko baradukurikirana murakoze cyane kunshimira ego uravye ko vyagenze shoyo no munsi Dore wemereye abakunzi bacu urabona byose ko wabikoze cyangwa uvuga uti vraiment je ni reserve nabikoze neza cyane kuko isho y'ino musi yari iryoshe yego na cyane baraza kubibona asa kubibona yego bace bagira iki bace bagira ka kaboro ko kaga kumu okay nisire ko nikindi gihe nitwagukenera tuzokuronka kugira ngo ushobore guteramisha aba bantu bama bandika bavuga bati ibana bijye bintu mukora mu kuduteramisha vraiment turabikunze izere ko twitaba zobitaba okay kurundi ruhande ni Metresse Kaboro nawe tugushimire urakoze cyane yego wendi baza yuko nta byinshi watanze sigurita ebana ndende no budacafashijwe ariko tugushimire kwa witavye ubutumire bwacu kugira ngo uze guteramisha bari ko aradukurikirana kuri no munsi murakoze cyane tumutumire musangwa duhimiriza abadukurikirana gukunda ibikorwa byacu bakadufasha kuza barapartaja amajeme amakomenti batibagiye no kubiraba yego nabyo bizodutera intege zo gukora ibindi cyiza gusumbya ibyo dukora iracyari intango akari inyuma karahinda mwe mukomeze kudukurikirana yavuze ngo akari inyuma ndamupinga none nawe urabigarukanye okay mugusotera kandi Genevieve iyo ukoze igikorwa muri comment ugasanga hari umuntu yagututse canke yavuze bijye ibintu mugira vire bumega mwasaze bijye nibikibe mupuma mwaba muzi ico mukora ukahura na commentaire nk'iyo yakira gute ya ikintu ca mbere tuba dukwiye kumenya twebwe abakora ibiyinye nuko ata kintu gikundwa na bose nta kintu na kimwe kuri iyi uzokora gishimwa na bose ariko nyene abantu bashiramwe amakomantere mabi nyene murakwiye kubireka naco bimaze mukahubwo mukadutera intege nimba ari ico muba mubona gikwiye yuko twokosora mukatubwira kosora iki hindura iki mu rupfasoni kugira ngo erega nimwebwe ba boss bacu suko nimwe ba boss bacu niyo mpamvu rero badukurikirana harimo n'aba boss kazi harimo aba boss n'aba boss kazi niyo mpamvu rero dutegerezwa gukora ibyo mukunda namwe mukadushigikira mukadutera intege birumvikana gira commentaire utubwire aho bitagenda neza tuvyongereze canke tubikosore aho bigenda neza uvuga uti komerezaho aho bitagenda neza naho nutukane oya vraiment umucuranga abarundi n'abarundi kazi canke n'abanyamahanga nabo muco nta nuwo bafise nimubabeshere ikintu kitagenda neza uvuga uti bana kino kintu mwari mwagerageje ariko vira mu mukosore hano muhagire gutya iga natwe tubikora turabana ntituri abamarayika haraho twifuza gukora ivyitsi bibi ukadutanga imbere yana bagomba gutambuja imbere ugasanga watamvye uje nyuma ibana umuntu akaba aragukuye muri mudu ivyo wari witeze kubona kuri uwo muntu birumvikana rero gukeburana navyo abari ingendo nziza yagiranga basogokuru natwe turagomba kwituranga ikiganiro twabateguriye naho kirangiriye sho igice c'10 kirangiriye hano mwatubonye mwababonye namwe ubwanyu mwibonye aho muri mwiyana tukavuga tuteye tuzosore dure mu kindi kiganiro kizokurikira ayandi masho menshi twabateguriye yana rimwe indirimbo z'abarundi z'ababotswana z'abaganda z'abaki yana tuzotamba dutarike kubwa kirikisito kubwande kubwa Kristo yana narimbuze ngo kirikisito mana ari abavuga ngo kirisu yego kandi nabo babavuze neza ivyo dutandukanya nk'abavuze shiboreti n'abavuze siboreti ibana ibintu byo kuvuga ubureve ntitubipfe kirisa umwami nuko rero mwakoze kubana natwe tuzosure mu kindi kiganiro kizokurikira bye turabakunda sawa
Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mw'ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.